ariko hepfo amahore karinda kwita ikijuju sibi kudubura kabiri mu wa kabiri ariko nta soni wumva burya wewe mama wako yambwiye yuko kugira woge enda gutora inkoni wumva wenda atetse hagati yanjye nawe ibaze basi je basi ni kwanda umuhungu ibaze nkaho uri umukobwa kandi ajya iva usanga woga nka kabiri mu ndwi yo amani si byiza nuko uri prince kandi prince reka tubireka dutahe amasaha aragiye twe nimaze gusubira kunduka kandi ngo natashe bwije rero mama nawe ubu ntawe uzi neza burya oya epfo reka tugumire ngaho jewe ndo ngamba numva ndyohewe ahantu haratuje harangyohera sana kandi umenye ko igihe wasize jenzi yabujanga kubera wewe prince reka dutahe utanguye kuvuga ivyo gupfa upfa ko yajewe sinzi na sheri wawe uca upfa ko yajewe oya reka ibyo tubireke dutahe suko kandi nje ndagusize lazima mukunda kumanya kwa muganga Mana yanje nzokunambaho 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 uyu muhungu wanje aya masaha ari hehe ngo ntubasanga ari kuri wa mukobwa atarataha mana yanje aba bana nze ndabihereza ryabo
Mbe mama, Sa. usanga wongeye guteka umuceri n'ibiharage. Oya nahinduye natetse igitoki. Gusa nyene agaceri karimwo. Ani sare. Hama mama, ko numvise ivangane mu kuza naho tuzomufungurira kandi wabanze bafise amahera menshi ngo araba boss. None indya zo kwa inasenga yozanga. Naho no mutekera ibijumbu bidahwasi yobirya. Kandi imvarega ntabwo yishimye. Oya. Urya no kurifata nk'umuntu nyene asanzwe nubwo bafise amahera ntabwo uzosanga ari kariyemera gashaka inyama ibiki n'ibiki. Ibyo asanze n'ivyarya. Jana nzi ko yishima, numva ari sawa atiyemera ibyo abonye byose ari byo afunga. Oya nta ngorane kweri ntumugire nk'ikibazo. Naho no muhamagane. Ya mateke y'amagane. Reka nyene ivyo bintu tuvyihoze nyene kazimi ciza atabwishime afise. Kandi arubaha. Nico ndamuziko. Ni sawa. Yego. Majana numva nyene yatangiye shaka jana burya ngiye Urabihevye byo gufungura. Baranziriye indya noneho ndagobo. Ubiziza shaka kubera ubibona. Yaba bitari bihari. Bawirigurana ho kutabibona. Isa nirire. Sawa Prince. Ni sawa. Mazina nani? Yego ndashimye. Kandi wasanga kibi mutarabyuka. Yo nabizi none gamwana. Akunda kubyuka. Reka ndakwereka sha. Kigire. Nini nyo? Jika masagi. Ejo najyanye n'inzu Eva nataramiye kuri sinema nzojyama neza. Okay. Nani kubwira? Ambazi. Ndagufitiye inkuru shasha. Kandi ndabamye akazi n'ukwe. Nyarusa. Inkuru? Nyarusa. Hana kwa beshi bwawe? Prince. Urachimva ko nzonye kubesha. Amba ufitiye inkuru shasha muri akazi ndakubwira. Kandi nyaruka. Ikanaje. Nyaruka. Hana byawe ntiwamumbesha? televiziyo nayo bivuze ukwaho. Pagi. Okay. Atau jawab.
mbere aje gusa kwigisha arashisha hageze ku ikuru yiwe kubera amasaha yanyu arashisha aradutevya cyane rwose cyadutevye kandi umuntu aba yisunze arashisha amakanya uriko uraraba burya bugenzi bwa Prince na Eva burya nta rukundo rurimo wakweri birasanzwe kandi Diana nayi rero je tuzosubira ndamukiza mama wawe mva ndamukumbuye ndamukiriye Sawa afisa amazi shamazi yaranga mu mwanya yaraheze sawa ariko cyane cyane ari nyine amazi shaba ejo fata muri kandi habizindi cyose nuko twifuza asanga nje kandi grahati So eu vou deixar so ni lisansi ya Prince kwani bizi ukufanya kila iko commitment nene gufina ngeni mekabazi amekabazi Vai basi. Agakofi basi, agakofi kako. Urutwe. Monsieur pardon. Mbawari sawa. Byari ibintu bibaye accident. Nta muntu ubona ko Kandasire. Bena gisa. Utayasura muzi wewe. Uko yakazanga urakayande ngaho. Utayasura muzi. Urabona uri bwongane bwigangaza ngaho bwigira ingangari uri gikusha gutuma umuntu hasi nk'uko wujukanga abantu barasa n'inkoni maze imyaka 5 iteye ariko amazi ngira kivuka ninye sinzi uko bamwogeje